appears to have been an organised and well-executed attack. The president's compound pockmarked with bullets, while security forces tried to control the scene. But it was already too late. Reka nsubire kukuramutsa no kuguha kaze we munywanyi wacu buri kurabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza. Sangwa ikaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane irya nino. Ku munsi w'ejo twari twabashikije ko inkuru irabana n'urupfu rwa perezida wa Haiti. Uyu nawe nta wundi ni Jovenel Moïse. Uyo akaba yarishwe ku myaka 53 arashwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bamucucagiye amasase mu mutwe ndetse bagakomeretsa n'umutambukanyi wiwe. Muri kano kanya hari amakuru yihuta ahejeje kudushikira tugira turabere hamwe bakoze iryo bara. Akanama kawo ni kuri ubu ku mutekano karakoranye vyihuta giturumbuka. Hari ibikuke biravugirwamwo turaza kubigaruka ko kubirabana n'ico gihugu ca Haiti. Ninde vy'ukuri yoba yagandaguye umukuru w'igihugu ca Haiti? Amakuru ahejeje gutangazwa na yahe? Ibizoba bigiye gukurikira muri ico gihugu ni ibihe kuri ubu igihugu gitwawe nande? N'amakuru yose tugiye kugaruka ko rero muri kano kanya turaba no kungena igitero gikomeye cane cagabwe ku rugo rw'umukuru w'igihugu cakozwe, ndetse tunarabe abinyegeje inyuma y'ico gitero ndetse n'abafashwe. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Twari twababwiye rero ko tubandanya kurondera amakuru mashasha kubirabana n'urwo rupfu rw'umukuru w'igihugu ca Haiti Jovenel Moïse. Kano kanya nivyo tugira tugaruke ko. Nizere kumize neza. Nimba utarafyonda kuri sabone umanuka musi y'ino video ukarabanditse ijambo subscribe, nimba ukoresha ururimi rw'icongereza ugafyonda ko, nayo ukoresha ururimi rw'igifaransa urarabanditse ijambo sabone maze ufyonde ko kugira igihe cyose dushize ko inkuru mwene nkizi urajwa mu bambere bashikirwa nazo. Mbere yuko dutangura no makuru turahojeje umuryango wose wa Jovenel Moïse ndetse n'abanyahaiti bose. Turahojeje kandi abantu bose bari bamuzi. Reka no makuru tuyatangurire kwidonido tugaruka cane kuri bimwe mu vyaranzwe no mu perezida ariko turabira hamwe n'abagize igitero ku rugo rwiwe. Igandagurwa rya perezida Jovenel Moïse wa Haiti ni igandagurwa ryateje abatari bake kwibaza abo babinyegeje inyuma y'ugo rupfu rwiwe. Ni gute abantu bateye urugo rw'umukuru w'igihugu bakica umukuru w'igihugu kandi hari abacungera urugo rw'umukuru w'igihugu? Bamwe rero bakaba bari batanguye kuvuga yuko ngo bo bari abantu bamucungera baba bagandaguye perezida, ariko abandi bakavuga yuko ngo ari abantu bavuga ururimi rw'Icyesipanyol nk'uko vyatangajwe mu itangazo ryashizwe habona n'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu. Igihe rero atogwa mu mwaka 2016 civugo ca Jovenel Moïse cari umufuko wose uronke amafaranga, umunwa wose uronke ibipfungurwa. Kuva mu mwaka 2019 igihugu cari mwibarabara kimusaba gutanga imihoho ngo kuko basanze yarabahenze. Amahera akaba yarahereye mu mufuko wiwe ndetse no mu mifuko yabiwe. Perezida Jovenel Moïse yaragandaguwe mu ijoro ryo kuwa kabiri rishira kuwa gatatu Mukakaro umwaka 2021. Umugwi w'abantu batazwi bitwaje ibirwanisho barinjiye mu nzu y'umukuru w'igihugu residence privée bamucucagira amasase 12 acaracikana. Bongera kandi barakomeretsa umupfasoni w'umukuru w'igihugu ariwe yitwa Matrine Jovenel Moïse. Ubari kavurirwa muri leta zunze ubumwe za Amerika. Igipolisi ca Haiti caraye kimenyesheje ko cashoboye kumenya aho abo bicanyi binyegeje. Cishemwo kandi abicanyi 4 congera kirafatamwo 2 nk'uko amakuru adushikira kano kanya avyerekana. Perezida Jovenel Moïse akaba asize igihugu ca Haiti mu bihe bitoroshe kanatsinda kuva atogwa, ibintu bitigeze vyoroha. Igihe yitoza rero yari umuntu atazwi mu vya politike, yari umurwiza tunga afise amasosiyete atari make, harimwo iyizwi cane mu vyo gushora ibitoke mu mahanga. Amatora ya mbere yo mu mwaka 2015 yarafuswe kuko yavuzwemwo ubusuma budasanzwe. Akaba rero yahavuye atogwa mu mwaka 2016 mu matora yitabwe n'abanyagihugu badashika 30% y'abatora. Akaba yaratanguye amabanga yiwe ku w'indwi Ruhuhuma mu mwaka 2017. Inyuma y'imyaka 2 gusa, raporo ya sentare ikurikirana ingene amahera y'igihugu akoreshwa ikaba yarerekanye ko
abanyepolitike benshi bagirizwa kujya ibiturire ndetse no konona amatungo y'igihugu harimwo n'amasosiyete y'umukuru w'igihugu Jovenel Moise wagandaguwe. Kuva ico gihe rero imyiyerekano yaciye yuzura igihugu, abanyagihugu basaba ko uyo Perezida Jovenel Moise atanga imihoho. Ibintu vyagiye kunyuka kuwindwi Ruhuma mu mwaka 2021 aho batavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe be n'amashirahamwe yigenga yemeza ko ikiringo ca Jovenel Moise kirangiye. Uyo nawe rero akarahira ko asigaje umwaka afatiye ku gihe yahereye ko arongora igihugu ca Haiti. Mu birabana n'umutekano naho mu butegetsi bwa Jovenel Moise bwarangwa n'imigwi y'inkozi z'ikibi bazwi nka gangs yadutse inyuruza abantu igasaba amahera kugira ngo ibarekure. Jovenel Moise akaba yari yagirizwa n'abanyagihugu ko ngataco akora kugira ngo ahagurukire iyo mirwi ayituze. Ndakwibutsa ko kandi Jovenel Moise arongoye igihugu ca Haiti. Ico gihugu ca Haiti akaba ari igihugu co ku mugabane wa Amerika aho bita muri Karebe. Nico gihugu rero ca mbere c'abirabure kw'isi caronse intahe yo kwikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 84 gifise uburinganire buhakwa kungana n'ubwo Burundi, no kuvuga ibirometero 28,750. Kikaba rero igihugu ca mbere gikenye ku mugabane wa Amerika kibamwo abantu imiliyoni 11. Kuva muri nzero mu mwaka w'2020 Haiti ntigira inama nshingamateka na nkenguruzamateka. Umukuru w'igihugu yategerezwa gusubirirwa vyifata kibanza n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa, none uwo nawe yaheruka kwicwa na coronavirus. Ubu igihugu kiramutswa umushikiranganje wa mbere w'imfata kibanza n'uwifata kibanza kuko umunsi umwe gusa imbere yo kugandagurwa kwa Perezida Jovenel Moise yari yagenye umushikiranganje wa mbere mushasha. Perezida Jovenel Moise akaba asandavye ku myaka 53 y'amavuka. Yari yemereye abanyahayiti kuzuza amahera imifuko yabo, none abasize mu bukene buzura inzara n'ibibazo bikomeye cane mu gihugu ca Haiti. Inyuma y'urupfu rwa Jovenel Moise, inama y'umutekano ya ONU yakoranye giturumbuka. Akanama ka ONU kajejwe umutekano katumye ko inama yihuta kuri uno wa kane ku kibazo ca Haiti. Ni mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaneguye ubwo bwicanye kandi avuga ko Amerika yiteguye gufasha mu buryo bwose bushoboka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ikaba yasavye Haiti kubandanya n'umugambi w'amatora yarasanzwe ategekanijwe mu mpera z'uyu mwaka w'2021. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire yitwa Ned Price akaba yavuze ko ibi bishobora kugumiza igihugu mwituze inyuma y'iyicwa rya Perezida Jovenel Moise. Price akaba yavuze ko amatora ari yazotuma ubutegetsi busabikanywa mu mahoro kuri Perezida mushasha azotogwa. Moise kandi akaba yaratwaye Haiti ku itegeko inyuma yaho amatora y'abashinga amateka yo mu mwaka w'2018 atabereye bitewe n'impari z'abanyepolitike kuko kutumvikana ryari ikiringo ciwe cari kurangira. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres akaba yahamagariye abanyahayiti kuguma biyunze kandi ngo birinde ico cose cotuma bacanamwo bakinjira mu bwicanyi inyuma y'urupfu rw'uwahoze ari perezida wabo Jovenel Moise. Ngayo rero hamwe mu makuru yaragezweho mashasha kubirabana n'urupfu rwa Jovenel Moise. Tukaba makuru yarayihuta yaradushikiye kubirabana n'abafashwe, bivurwe yuko harimo nabishwe, abandi rero bikekwa yuko baba bagize uruhara mu kwica uyu mukuru w'igihugu. Babiri muri bo bakaba batawe mu mvuto, abandi nabo bakaba barashwe. Gusa haracyari ko harakorwa amatohoza kugira hamenyekane vy'ukuri ibindi ivyo bavyinyegeje inyuma y'urupfu rwa Jovenel Moise. N'amakuru abagezweho abareka aravugwa cane irya nino. Ndakwibutsa ko kugira uraje uba mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi utegerezwa gufyonda kuri sabone maze dushize ko inkuru igace gushikira mu bambere. Ibihe vyiza nivyo ndakwipfurije mu mwanya wacu twumviriza bari ngaha mu Burundi ndetse n'abarindi yani no mu migabane y'amakungu ya kure.
mwese ndakengurutse cyane kukungena amadahengeshanya kutwereka urukundo. Mukanya turaza kubashikiriza yandi makuru ariko aravugwa cyane rya nino ku mugabane wa Afrika ndetse cyane amakuru agaruka ku vya politike nga mu Burundi n'amakuru tuba turiko turatorezwa no mu rw'abamenyesha makuru hano no sivyo gutoza makuru mwanyagejwe ayo makuru baratoza bakaturungikirana jwe nkatunganya neza nkayagushikiriza idonido. Ndakengurutse rero ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije. Mukanya nandi makuru arabagezwe ko ariko aravugwa cyane. Ibihe vyiza kuri mwese, bye bye.